ndabaye ikaze muri Tanzania. Amina. I'm so happy to be at Burundi. This is my first time. Avuze ati ndanezerewe cyane. Cyane no kuva ngaha mu Burundi ni inshuro ya mbere gukonyoza ibirenge byanje hano mu Burundi. I can see even Burundi people having very shining faces with a beautiful smile. Ndabona abantu b'i Burundi bafise mu maso hameze neza, byo batwengagura neza cyane. They have beautiful smile. A lot of people I can see even yes, many people are smiling. Ndabona batwenga neza, ndabona abantu benshi bariko baramwetagura. Even when I was at home, I was telling them I am going Burundi. I was so happy to go in Burundi country. Muhira nababwiye nti mpanja mu Burundi, ndanezerwa no kuja mu Burundi. I was so happy. Nari nifite umunezero mwinshi cyane. So at our home is at Morogoro. Muhira wacu i Morogoro. Morogoro town, there is a home press. Mu gisagara cy'i Morogoro niyo bakomoka niyo bavuka. Misufini at East Central Tanzania Conference. Misutini ni kuvuga muri hariya muri Tanzania yo hagati shira ubuseruko. Then I work at Dar es Salaam. None akakorera akazi ni Dar es Salaam. At the street called Mzizima or Dar es Salaam Center. Ariko atanga adresa haba Dar es Salaam hagayo hagati na hagati. So there I am chaplain of 16 schools. Ndikuvuga hajajejwe amashuri aho yigisha ibyo bokamara amashuri 16 nko paso yabivuze. But when I got a call to come at Burundi, I told them just wait, I'm going at Burundi. Maze kuronka uruhusha rwo kuza mbona navuze nibyo banze mu byoze manze nigire mu Burundi. I told them just wait. They told me, can't you remain then because I have a lot of work. Then they told me to remain. I said I can't. Navuze ntivyo banze mu bihagarike manze nje mu Burundi bati none bimeze gute ati banze murindire manze nshike mu Burundi. So I stopped everything to come in Burundi. Naciye mpagarika byose kugira ngo manze nze ngaha mu Burundi. I was so happy. Now I'm so excited even I cannot understand, even I cannot explain. Nari mfite umunezero mwinshi hani wo kumva ukuntu numva merewe neza sinababwira ukuntu niyumva. Then I was asking my elder here to greet in Kirundi because I have my friend who has been teaching me, said that mumeze gute? Tumeze neza. Ngene baramutsa mu kindi ko nari mfite umuntu yanyigishije ngene baramukanya mu rurimi rw'Ikirundi mumeze gute. Then I was telling my pastor here that I was spending time using headphone so that no one can make noise to me to learn one song. I was telling my pastor here that I have been spending since I was told that I'm coming at Burundi. I asked the motto. Then once they told me, I started to find a song which can relate with the motto. So I have been using earphones. So that no one may make noise for me. So that to spend time to learn a song which will end with the Kirundi. Allow me to sing for you a little bit. That tugiye kwitahila tugiye kwitahila tugiye kwitahila iwacu heza. Amina. Thank you. So 3 days to learn this song. And I never forget it. I am so happy because I will keep on learning other songs which relate to it. I am promising. Starting next week, I will be speaking different words in Kirundi. Amina. I will disturb this man and this pastor to teach me Kirundi.
And I heard something from my pastor kuko nzanize bikeya ku mupasitoro wacu hano that maybe this country may be my country-in-law. kino gihugu gishobora kuba igihugu kidatabo cyangwa kimabo. When I heard this, I was so happy. igenda kumva bivuze numvise nezerewe cyane. Thank you, Pastor, for your praise. urakoze umuyobozi wacu kwa ayo majambo. Okay, urakoze cyane. now what I have to say, just to thank you for your hospitality. ubu naho ngira ndabashimire ku bw'indaro mwampaye. Thank you for your goodness. ubuntu bwanyu kuko mumeze neza. Then this pastor is so kind, pastor, and so hospitable. uyu muyobozi wacu ni umuntu w'umugwaneza w'umunyendaro. This pastor is so hospitable even. Okay, but yes, what I want to say this, I have learned a lot of things from this one. no kuri nawe ndamaze kwiga bikeya. He is so good person and fears God. n'umuntu w'umugwaneza atinya Imana. And they have realized that he loved the work of God. ati namaze gutahura yuko ari umuntu akunda Imana. This person, I think, I hope I'll meet you in heaven. ati uyu mushinga naye ndizera ko tuzohurira nawe mu ijuru. Amina. A lot of you here will meet in heaven. namwebwe mwese hano ko tuzohurira mu ijuru. Amina. But I think this person is compulsory to meet there. Thank you. uyu nawe ndibaza ko tuzohurirayo kandi hariri. Okay, I am about to finish, don't worry. ngira muraheze ntimugire ikibazo. But allow me, because it is my first time to stand at Burundi, so allow me to speak. ariko nukuba nisho ya mbere munyunyunga mu rundi mu nkundire manze mvuge bikeya. This pastor of mine umwongere wanje hano is so stubborn, and I'm so happy to be with him because he has made me to feel like I'm at home. ni umuntu kandi w'umugwaneza yatumye numva ko ndi muhira w'umuryango. Since people met me, these three people, when they met me at border, kuva aba batatu mubona ngaha baje guhura nanje hariya ku rubibe, they used only 1 minute to make me feel that I'm at home. byafashe umunota no gusa ngo batume niyumva ko nshitse muhira. Then I was comfortable to make stories with them like I'm making stories with my home people. byatubyaye akanya gato cyane kugira ngo numve ko nguwe neza amahenganira n'abantu biwacu muhira. In short, that I think after 2 weeks I will forget and say, Burundi is at my home. nazi neza ko mu ndwi zibiri nzovuga nti mu Burundi niho muhira iwacu aha nyene. Amina. I'm so happy and I'm so glad. Pastor, may God bless you so much. ndanezerewe cyane, Imana ishimwe cyane bahezagire. And my head also, thank you so much. na mukuru wanje nawe kandi urakoze cyane. I was so scared saying that I'm going to the country. I'm sorry to say this. I was saying I'm going to the country. I'm young than them, so I am so happy because I'm going to learn things from them. ati mu muntu we kuvuga bino ariko nagize ubwoba nti ndacari muto cyane ngiye mu byende gihugu nzokwiga ibintu byinshi kuri bo kumbure. But even Jesus, when he was at 12 years old, ariko Yesu yari afite imyaka 12 gusa, was teaching. yariko yaraza amaze kuyigisha. David with 17 years old. David with 17 years old. yari amaze imyaka 17 yonyene. Killed Goliath. ariko yishe Goliath. Then in the book of Samuel, we learn that God called Samuel in very young age. Then Yoshua, in very young age. Then I said, thank you God for calling me in this youngest age. I will be like David by the grace of God. I want to speak to young men and young girls here. No pressure like serving Lord in youngest age. I am so happy and always I stay with a smiling. Even once I face problems, I feel happiness in my heart. Jesus has been conquered all things for me because I'm doing His work. Let me
tell you a secret. reka ndababwire ibanga rimwe. I'm not preaching here, but the pastor has given a few minutes. I'm about to finish. Ndiko ndigisha ndasigura ariko pastor yamaye iminota mikeya kugira ngo munidire mpeze gato. Just a little bit. Gato cha mwanya muto cyane. I want to tell you something. Ndababwire ikintu. To do the work of God, gukora igikorwa cy'Imana, it does not mean that I am not, or you cannot pass in difficulties. gukorera Imana ntibisobanura kudaca mu ngorane. You pass in difficulties, umuca mu bibazo, but the Jesus whom you have, ariko Yesu usanzwe ufise, is biggest than those difficulties. asanzwe ari munini gusubije ibibazo So cyane. you pass there like you are showering your water in ubicamo nk'uko umenga uri wiyuhagira gusa wisubira kwa amazi. Oh, my fellow young men and young girls, rero bene wacu mukiri bato cyane, abasore, abahungu n'abakobwa, wherever you are, ahantu uri hose serve the Lord. ukorera Imana, Because I'm witnessing that in very young stage, no pressure than serving the Lord. kuko nanje ndicabona cyane niba muri Imana nkiri muto, nta munezero uri hanze gukorera Imana. So I'm so happy to be here. ndanezerewe cyane no kuba hano. Even those who are older than me, nabo nyene abakuru gusumba jewe, maybe can be my mother's ages, harimo abashobora kuba abavyeyi banje ba mama my bamvyara, father's ages, ba papa bamvyara, my grandfather's ba ages. sogokuru. But even if your grandfather, ariko no guboba ukuza ukaburi na sogokuru, listen to me, unumvirize, because Jesus is going to speak through me and through other servants here. kuko Yesu agiye kuvugira muri jewe anavugiye no muri abo bose bari hano. All in all, muri byose rero I am so glad after here. ndanezerewe cyane kuva hano. After here, I think kuva hano ndiyumvira when I go Tanzania, muko subiye muri I don't Tanzania, know when, sindamenya ngo nijari, but I don't know when to plant this thing. I don't know when to plant this thing. sindamenya neza ryari nzo kwiyumvira urugendo, But if God will give me life, ariko Imana niyanyongera iminsi, I think I will be finding a time to come back and visiting Burundi. Amina. kanya kugaruka kubatemberera hano. Amina. Even next year I may go at the Philippines, as our pastor said. nubwo mu mwaka uza nk'uko pastor yabivuze nshobora kuja mu gihugu ca Philippine, But even once I go there, nubwo nzoja hariya, it will not be a reason to me to forget at Burundi. Even once I'll be back to Tanzania, I'll be planning to visit Burundi. bizoba ari mve kuri jewe yo kwibagira Uburundi, naho nzoba bagaruka muri Tanzania nzoguma ndabazirikana. To my Amina. WhatsApp, Kuri WhatsApp since I was called to come at Burundi, nabona ko since I was called to come at kuva Burundi, mpamagawe kugira ngo nze hano mu Burundi, I have been finding pictures of Bujumbura and the other places, naciye ntangura kurondera amafoto ya Bujumbura n'ibindi bisagara byo mu Burundi, posting them and telling people, see how beautiful is Burundi. nshira kuri WhatsApp mbwira abantu ntera bingene Burundi ari bwiza. Amina. They have been, even today, na no munsi kandi I took a picture there at the border, the Burundi flag. nshitse hariya ku rube nafashe ifoto y'ibendera ry'u Burundi. I posted it to tell people that now this is Burundi. From today and the next day, I'll be showing people the beautifulness of Burundi. Amina. kana kuri WhatsApp nereka abanatera abandi mu Burundi, ahani mu Burundi ati guhera uyu munsi nzoba ndabereka ibyiza biri no mu Burundi. Amina. I will witness to them even how hospitable are you. nzobashingira nta ingene muri abantu beza batanga indaro, So charming people. abantu bakanyamuneza. Okay, by saying this, maze kuvuga iryo rero I have been preaching in English nariko nahora nsigura mu Cyongereza and a little bit in Swahili some days. iminsi imwe nkanaho nyine nkarenzamo nkasigura mu Giswahili, But here, ariko hano I think next week even I'll give feedback to Pastor. kumbure mu ndwiza nabimenyesha umwungere wacu. I'll find it, when I'll be preaching, I'll find it 1 minute to preach in Kirundi. I think I'll be capturing some words and I will write somewhere to preach in Kirundi even 1 minute. nzohora mfata abuza ati guhera mu ndwiza nzohora mfata umunota umwe nigishe mu rurimi rw'Ikirundi, nzohora mfata akanya nshira amajambo amwe ko muzirikanye mu Kirundi, nzohora ndabimenyesha n'umwungere wacu hano. So I'll make sure I learn words of Kirundi.
nzokora ibishoboka byose kugira ngo nige amajambo amwe y'ikirundi, so that next week I prepare even a short sermon, a short